yatunganije rusansuma rw'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi, iyo nk'ibiharuro bigezweho. Turasubiye kubaramutsa nshuti namwe bagenzi mukurikirana Inkerebutsi TV, tubipfuriza amahoro y'Imana abane na mwebwe mwese. Turi kwigenekezo rya 25 Mukakaro umwaka 2024 muri komine Mabayi, ahakoraniye urwaruka rurenga 360 ruje kwiga inyigisho ruzorufasha gukora rusansuma rwimirije muri uyu mwaka. Nk'uko bamwe mu bariko batanga izo nyigisho babivuze, izo nyigisho ziriko ziba mu gihugu cyose c'u Burundi, na cane cane mu makomine yagutse agize igihugu cyose c'u Burundi. Naco gituma muri komine Mabayi hakoraniye urwaruka rw'amakomine abiri, ayo nayo akaba ari komine Mabayi na komine Mugina. Izo komine zose nazo zikaba ziri mu ntara ya Cibitoke, ariko zikaba zigize komine yagutse ya Mugina. Hatagize rero igihinduka, izo nyigisho zishobora kumara imisi 21 biga kuva isaha 2 z'agatondo gushika isaha 11:30 z'umugoroba. Mu ijambo ry'ikaze, musitanteri wa komine Mabayi yashikirije abaraho, yabanje gukeza abagize amahirwe yo gutorwa mu bandi, kubera ko ngo bitari byoroshe bafatiye ku biharuro bari bafise by'urwaruka rwasabye mwene ako kazi. Permettez-moi, avant toute chose, de vous accueillir dans cette belle salle, tout en vous souhaitant d'y passer des moments merveilleux, d'y faire toute l'activité de cette formation. Je profite de cette occasion pour présenter mes félicitations aux agents recensés de sélectionner parmi les meilleurs candidats ayant postulé à l'université. Yaciye asaba ubwo rwaruka gukurikirana inyigisho ngo ntihazogire akabacika, kugira ntiruzokore ico gikorwa c'igihugu nabi. Uwaje arongoye abigisha bazofasha muri izo nyigisho nawe yashimye cane ikaze bahawe na musitanteri wa komine Mabayi, acagirwa ko abwira abaraho ko iki gikorwa gikomeye cane, ko gisaba kudasiba n'umunsi n'umwe, kubera inyigisho zaco zigenda zihindagurika ku munsi. Ngo birasaba rero ko umuntu yozikurikirana kuva ku ntango gushika ku munsi wa nyuma. Yanabakebuye kandi mu kubamenyesha ko uko baraho bose batazokora rusansuma, ko hazobaho ikibazo, kandi ko rusansuma izokora abatoye ico kibazo. Reka tubashimire cyane rero mwebwe mwese mwadukurikiranye, turabasezeye rero, ahasigaye naho ubutaha. Bye bye. Barundi, Barundi kazi mwese, eka namwe banyamahanga ubangaha mu Burundi, muratewa kama mwese mwitabe rusansuma. Leta y'u Burundi yatunganije rusansuma rw'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi, iyo nk'ibiharuro bigezweho, kugira imenye igitigiri c'abantu bose babaha mu Burundi, imihana n'inyubako rusangi, ibituza abantu mu burimyi n'ubworozi. Rusansuma izofasha leta gutegura imigambi y'iterambere, maze abashigikira Uburundi baronke ibiharuro fatiro, izofasha bifuza guteza imbere uburimyi n'ubworozi, kuronka ibiharuro nkenerwa vy'ingene ivyo bisata bifashe. Emwe Barundi, Barundi kazi mwese, eka namwe banyamahanga
muratewa akamwese mwitabe rusansuma. Rusansuma izofasha kumenya ibiranga abantu bahungiye mu Burundi n'abegeranirijwe mu gihugu n'urugero rw'ingene n'abantu bashinga imiryango, kumenya uko abantu babayeho, ibigize inyubako n'ibikoresho vyo munsi, urugero rw'ingene abantu barondoka, abitaba Imana n'abahindura aho baba. Musabwe kuzokwakira neza no gukingira izo ntumwa za leta, kwishura neza ibibazo muzobazwa, bajejwe intwaro himiriza abo mutwara. Menya neza iyi rusansuma igaragaza ukwikukira nyakuri, kuko abarundi turashoboye kwitunganiriza ivy'igihugu. Emwe barundi barundikazi mwese, eka namwe banyamahanga muba ngaha mu Burundi, muratewa akamwese mwitabe rusansuma. Emwe barundi barundikazi mwese, eka namwe banyamahanga muba ngaha mu Burundi, muratewa akamwese mwitabe rusansuma.